Kaze nanone mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kwashikiriza kuri no mbonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta kandi ari karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa kabiri igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2025 ndabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabera hamwe idonido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane amakuru ari karavugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugorokora mu kino kiganiro cacu cy'uno mwanya nkuko bizoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa nuko rero umutambukanyi wa ndikuriyo avuye mugaCereri akaba yamaze kwemererwa kuba yotangaza ibigendanye n'amagara y'umugabo wiwe. Ni mu nyuma yuko ku munsi w'ejo nawe rero yahawe akanya ko kurira indege ya Kenya Airways isanzwe irakorera ingendo zigiye zitandukanye nga muri East African Community ndetse no hirya no hino mu isi, ndetse akaba yaruriye ku kibuga mpuzamakungu k'indege cya Bujumbura cyitiriwe ndadaye aho yemerewe gushikanwa nga mu gihugu ca Kenya i Nairobi mu bitaro bigwariyemo rero umugabo wiwe. Nkuko bizoma bigaragara yamaze gutangaza neza yuko amakuru atari meza kubigendanye n'amagara y'umugabo wiwe, ahavuga yuko igihe kimwe acamererwa neza ikindi gihe agaca yongera karemba. Nabamenyesheje yo kandi ko ndayishimiye nawe umukuru w'igihugu c'u Burundi ku munsi w'ejo nawe yarafashe indege imwerekeza muri Kenya kugira ngo ajya kuraba icyo gihanga cyarafashwe n'indwara giturumbuka, ariko bamwe bakaba banagaragaza neza yuko ari indwara iremereye cyane igendanye no kuba rero yoba yarahawe ishano cyangwa se yoba yarahawe amarozi nkuko bizoma bigaragara. Ni mu gihe ndayishimiye biteganyijwe yuko agomba guhita akomereza i Dar es Salaam mu gihugu cyo Tanzania cange muri Dodoma, ateganyijwe inama y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yateguwe na Dr. William Ruto Samuel kugira ngo barabira hamwe ingene umutekano ukomeje kuzamba ndetse n'icyokogwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma y'uko umuhari wa M23 ukomeje kugenda urigarurira ibyo bice nkuko amakuru y'amara dushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane n'ubundi agendanye n'umutekano ukomeje kuzamba. Hagati aho turaza kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda biravugwa. Hari benshi bari kuva mu gacerere bagaca baravuga ishano ndetse n'ibara ryashikiye ndikuriyo, ndetse bagaca bagaragaza neza yuko ibiriko biratangazwa ndetse n'ibiriko biragaragara byose bifise imvo n'imvano mu nyuma yuko rero aba bategetsi bombi bamaze igihe kinini cyane, by'umwariko bamaze igihe kirekire abariko bararabana ayingwe nkuko bizoma bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi agaragaza bimwe rero mu byagiye bigaragara, aho rero uyu nguyu ndayishimiye yuba yaragiye yikanga inshuro zitari nkeya yuko rero uyu nguyu ndikuriyo yobo yaragerageje kuba yomutembagaza ku butegetsi afatanyije n'abandi bategetsi. ndayishimiye yaragiye aca amarenga avuga ko hari abategetsi bamwe na bamwe mu Burundi bashaka gukomeza kudobya ndetse bakaba bashaka gukomeza rero by'umwariko gusubiza abanyagihugu muri kahise ku Burundi. Yaravuze ko rero bamwe rero bibibore mu mutwe, aho bivuga ko rero mubo yavuga gacanga yacagamwe amarenga harimo n'uyo ndikuriyo, akaba ariyo mpamvu kugeza ubu harimo abatajya umunwa yuko ariyo mpamvu ndayishimiye yarafashe ingingo yo kumwikuraho cyangwa se kuba iyo mugandagura nkuko bizoma bigaragara. Bimaze kuboneka yuko rero ndayishimiye akomeje kugenda ashinzwa n'abatari bakeya yuko yaba ariwe agira uruhare mu gufungisha bamwe mu avuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe ndetse no kugandagura abandi bagiye batandukanye nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka ku ngwano zikomeje kugenda ziragaragara, usibye ingwano zirahuza ingabo za Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'abasanzwe barazifasha mu buseruko bw'icyo gihugu, harimo n'ingabo z'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko habaye ingwano ziremereye cyane hagati y'u Burundi ndetse n'abandi basoda bagiye batandukanye, cyane cyane biganjemo abo mu muhari wa Tabara irasanzwe by'umwariko iragwanya ubutegetsi bw'u Burundi nkuko bizoma bigaragara, irakorera mu buseruko bwa Republika Iharanira
iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kaze nanone kuri mwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza kuri ndombonesha kure yacu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku biriko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Kaze kuri mwese mutwumviriza mwerereye mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru ubudandaji cyangwa se ku mugwa mukuru ubutunzi, abatwumviriza kandi abari ku mugwa mukuru wa politique Igitega, abari mu ntara zimwe na zimwe zigitandukanye, mwese ndabahaye ikaze muri uno mwanya. Ndabahaye ikaze kubatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu gihugu cibanyi ca Kongo, igihugu cibanyi c'u Rwanda, abari mu gihugu cibanyi ca Uganda, Tanzania, Kenya, abari muri Zambia ndetse na Zimbabwe, abari muri Lusaka, mwese ndabahaye ikaze. Abari mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, mwese ndabahaye ikaze muri uno mwanya. Kaze kandi amakuru akomeza kugenda haratugiraho muri uno mwanya, akaba asigura ndetse anashimangira yuko uyu nguyu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi, Honorable Agatogwasa nawe yoba yamaze kumenya ibigendanye n'ishano ryarabereye muri CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka iharugwa muri 20 utegeka Burundi, ariko abanyagihugu bakama bagoma biyamiriza uwo mugambwe bavuga ko rero atakiri kuri abagezaho canga se ngo ugire rero icyo urabateza ko imbere. Abanyagihugu barafise ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse barafise imibereho itari myiza, aho ibintu bizimvye ku masoko ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kugeza ubu mu Burundi rero uyu mushingamateka Honorable Kizigenza Agatogwasa mu kiganiro yabashije kuba yogirana n'umumenyesha makuru wacu, yaramubwiye ko rero nawe yamenye ibigendanye n'ishano ryarabaye muri CNDD-FDD, aho yavuze yuko ibiriko biraba canga se ibiriko birashikira uyu ngo munyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo rero atari ibya none, kuko rero ari ibintu bisanzwe biraba rero muri uyu mugambwe. Usibye kuba rero Variso Ndashimiye bisigura yuko iyo yarabashije kwikiza General Alegiyome Bunyoni, ibikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda biradusumira, byose biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko amakuru yama aradushikira ndetse amakuru yama aradusumira ateye ubwoba, agaragaza neza yuko hari nabandi bamwe na bamwe bashobora kuzokurikira uyu nguyu Reverend Ndikuriyo mu nyuma yuko nawe agiye guca arakurikira umwisi Petero Nkurunziza nkuko amakuru yoma aradusumira. Honorable Kizigenza Agatogwasa yasiguye yuko we yahawe amakuru n'umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, akaba abarizwa mu bimbere, aho yasiguye yuko rero nawe yaronse amakuru agendanye n'ishano ndetse n'ibara ryabaye. Yavuze yuko kandi nawe rero yamenye amakuru agendanye nuko rero mu imodoka yiwe hahushywemo ishano y'uburozi bwa puderi, aho bivuga ko umwe mu bo bari kumwe yamaze kwitaba Imana, ndetse umuderevo wiwe ndetse n'umwe mu mucungira umutekano bakaba hagaritse n'inzego zijejwe amatohoza. Kugeza ubu nawe yavuze yuko ababajwe n'ishano ndetse n'ibara riko rirashikira Uburundi, ndetse aza gusigura yuko ibingibi nibitoza guhagarara Uburundi bukomeza kugenda burajya bicane. Yasiguye yuko usibye ibibazo bimwe na bimwe abanyagihugu ariko biyamiriza bigendanye n'ibura ry'ibitoro, izamuka ry'ibiciro ku masoko canga izimba ry'ibiciro, ndetse akingeraho n'ibibazo biriko birashikira abasoda b'Abarundi bararungitswe mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abanyagihugu benshi bakomeza kugenda basigura yuko bakomeje kugenda bamenya neza ubugome ndetse n'ibiko birakorwa n'umuryango wa Variso Ndashimiye nkuko bizoma bigaragara. Amakuru twabashije gutohoza gushika umungo muno no mugoroba nuko by'umwareka abanyagihugu bamwe na bamwe bamaze kugenda barakirana umubabaro cyane, inkuru z'umubabaro cyane ziriko zirashikira zirava mu mugambwe CNDD-FDD. Kugeza ubu ngubu usibye abariko baremeza neza yuko Reverend Ndikuriyo yoba yamaze kugenda racikana, ariko leta y'u Burundi ikaba yama irabihakana canga se ikabiri kirabihishira. Kugeza ubu ngubu ntago turamenya amakuru yemvaho yemeza urupfu rw'uyu mutegetsi. Icakora icyo dufise ku makuru rero twabashije kuba tworonka dukesha bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ababarizwa imbere, amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira.
akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi abanyagihugu benshi bamaze gutahura ingene ibara riko rirakogwa muri CNDD-FDD. Ibi byose birashobora guteza ibibazo biremere cyane ku buryo batari bakeya bashobora gufata ingingo iremere cyane yuko badashobora kuzoshigikira CNDD-FDD mu matora yimirijwe nga mu Burundi. Benshi byongeye kuyibutsa ibigendanye n'urupfu rw'umuinspecteur Nkurunziza yahoze aratwara Burundi, ndetse hari bamwe batanguye kugenda bibuka iherutse gutangazwa n'umutambukanyi wiwe mama buntu Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu kandi asanzwe ari umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa yaraboneyeho rero kwishura umwe rero mu bamusubiriye muri seneri nk'uko bizima bigaragara, akaba yaraje kugenda aragira byinshi amutangariza nyine mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu ni Kizigenza Honorable Agatogwasa mu nyishuriro yaje kugenda aratanga. Kizigenza Agatogwasa arihaniza uwamusubiriye ku burongozi bw'umugambwe seneri gira uko ishaka Nesoro kuguma rero amubaza ingene yakora n'ingene yaronka rero amahera yakoresha mu kwiyamamaza. Ati abo nsaba rero bose bandungika ko batumwe ngo rero nirukana Rwasa. Ati nabuze rero ico mfata nico nareka. Munyishu Agatogwasa amuha rero nuko umugambwe mu mugambwe by'umwariko seneri rero by'umwariko ndetse n'abagumya banga bawo bakomeje kugenda barashigikira Honorable Agatogwasa, ndetse avuga amubwira yuko ibyo kuraba ndetse nawe yoronka ayo mahera rero bitamuraba, akwiye kuba yokora ibishoboka byose. Mwamenya yuko rero umugambwe seneri kuva bakuye Agatogwasa abatanga intererano bose baciye bazahagarika. Ubu n'utwari mu kigega rero tukaba twarakoze mu gutangura ingwati abazokwitoza mu matora yimirije, ayandi akaba yariwe rero nagira uko ishaka ndetse na makurata mu kigega hakaba hera nk'uko bizima bigaragara. Biruko mu gihe Gwasa abitoza bose rero bakaba barimenya ku buryo rero kandi bakaba baraterera cane kuko rero bakunda umugambwe. Ubu bose bakaba rero atamahera bikura kuko rero babona naho boyatanga ko rero batazotangwa mu bihe by'amatora nk'uko bizoma bigaragara. Mwomenya ko kandi uburyo leta yahora rero iha imigambwe ko rero iyabahagaritse kuko rero byabonetse ko imwe rero mu migambwe yari bayiye ko kubw'impapuro gusa atababanyi ifise ikaba yarafashe ingingo ko rero imigambwe yose rero izokwibeshaho iciye mu banywanyi bayo ndetse n'abagonywa banga bayo nk'uko bizoma bigaragara. Kizigenza Honorable Agatogwasa asigura yuko rero ingene yararongoye umugambwe kugeza ubwo rero ubaye uwa kabiri mu gihugu mu matora yabaye muri 2022 bitazosubira kugaragara nga mu Burundi, aho yama arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'amakuru akomeza kugenda ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biboneka yuko mu Burundi ibara rikomeza kugenda riragwa muri no migambwe nk'uko byama bigaragara cange amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu umushinga amateka Honorable Agatogwasa avuga ko Burundi bugiye gushikirwa n'ibibazo biremere cane, ibibazo bigendanye na politiki. Icakora asigura yuko yiteguye gukomezanya n'abafise intumbero yo kugira byinshi bohindura mu Burundi ndetse no kugira ibyo rero bogarura mu Burundi. Asigura yuko yiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yocungura abanyagihugu ndetse no kuba yofasha abanyagihugu mu bihe bitugoye bariko baranyuramo. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeza kuvugwa ingwano ziremere cyane, mu gihe abarundi nabo bamaze kubura icyo bavuga mu nyuma yo gutsindwa mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munsi hariko haravugwa ibigendanye n'ifatwa y'umujyi wa Goma ndetse n'uburyo rero abegereye ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane ku gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu bariko baramererwa mu mwanya uheze. Nibwo nabahaye inkuru ivuga yuko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cibanyi c'u Rwanda Brigadier General Nonda Divigwanga yasiguye yuko abantu bashika kuri 5 bamaze guhitanwa n'ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo n'abashika muri 30 bakaba bamaze kugenda barakomereka. Icyakora yavuze ngo inzego zijejwe umutekano z'igihugu cibanyi c'u Rwanda RDF zihagaze neza ndetse ziteguriye gukora ibishoboka byose
munyemerere kandi ngaruke ku byamaze gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya akaba yagize icyo avuga nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo akaba n'umushikiranganje w'itumanaho bwana Patrick Muyaya yavuze ko umujyi wa Goma wafashwe, avuga ko kandi wigaruriwe nabo yise ingabo z'u Rwanda, anasaba abanyagihugu ba Goma kuguma mu mago yabo canga se mu nzu zabo. Ni mu butumwa uyu muvugizi wa leta ya Kinshasa yatangarije akoresheje urubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho yavuze ko umujyi wa Goma urimo rero abo yise ingabo z'u Rwanda. Muri butumwa kandi bwa Patrick Muyaya yaranasabye kandi abanyagihugu kuguma mu nzu zabo, aho yagize ati mugume mu mago yanyu kugira ngo mwirinde ibikorwa bishobora gusa gutuma musahurwa ibyanyu. Yavuze ko kandi leta y'iki gihugu cye irimo rero gukora yavuze ko rero irimo gukora ibishoboka byose mu kwirinda ko hobaho rero ubwicanyi ndetse no gupfa kw'abantu. Avuga ko Kinshasa igira inama abanyagihugu bagomba kwitwara neza muri ibi bihe bigoye bariko baranyuramo. Nyamara kandi hari amashusho amwe namwe ndetse n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanywe rero abanyagihugu bamwe bo mu bice by'umujyi wa Goma bari ku mihanda bereka ibyishimo abagwanyi ba MTSR batambukaga ku mihanda nyuma yaho rero bari bamaze gufata uyu mujyi wa Goma. Uyu mutwe kandi mu ijoro ryarayerekeye warasohoye itangazo uvuga ko rero wafashe umujyi wa Goma, ko rero bikorwa mu kiyaga ca Kivu ubaye ubihagaritse, kandi unasaba abanyagihugu bagoma gutuza mu buryo bwose bushoboka. Habonetse n'amasanamu n'amashusho yerekana abagwanyi b'uyu muhari bari kwinjira muri uyu mujyi kandi ubona barimo gutambuka neza cane bemye. Ikindi nuko rero bamwe mu basirikare ba FARDC bambutse umupaka bahungira mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ndetse bagezeyo bakigwa n'ingabo z'u Rwanda nkuko bivugwa n'ikigo ca leta y'u Rwanda kitangaza amakuru RBA. Abandi basirikare benshi babarirwa mu bihumbi 5 barahungiye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, abivugwa ko n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye bari barongoye intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko buramatari w'iyo ntara General Major Peter Chirumwami Nkuba aherutse kurasigwa muri izo ngwano, nawe aherutse gupfa nyine. Abandi bari basanzwe baramungirije barahungiye muri Kivu y'Amajyepfo. Abanyagihugu baturiye uyu mujyi wa Goma bavuganye n'abamenyesha makuru bacu babwiye yuko uyu mujyi wa Goma hafi ya wose kuva igihe cy'isaha 5 z'igitondo cyo kuri uyu nguyu wa mbere uri kugenzurwa n'uyu mari wa MTSR. Usibye ko rero ahagana mu masaha y'igicamunsi ibice bizwi ko byari birinzwe cane cane n'igisirikare ca RDC nk'ahitwa Katindo, umusozi wa Goma, Amon Goma, ndetse no ku mupaka uzwi nka Grande Barriere wo ku ruhande rwa Goma, byumvikaniyemo rero urusaku rw'amasasu y'imbunda nini cyane ninto. Ariko kandi amakuru yizewe twarahawe n'abanyagihugu baturiye muri ivyo bice ahamya ko abagwanyi uyu muhari aribo rero bari ko baragenzura ibyo bice mu nyuma yo kubyigarura. Ikindi kandi nuko rero uyu muhari uri kugenzura neza ikibuga cy'indege cya Goma, nubwo rero uyu muhari wari utaranafata ikibuga cy'indege cya Goma ku cyumweru nimugoroba watangaje ko ikibuga cy'indege gifunze, kuko rero uyu muhari wari hafi wageze mu bice byo hafi aho ngaho washoboraga kurasa indege rero yose yakigwa cyangwa se ishobora kuba yohagurukira muri ibyo bice. Andi mashusho n'amasanamu yerekana abagwanyi ba MTSR bakirwa n'abanyagihugu mu gace ka Majengu kari hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Andi makuru avuga ko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma nyinshi zatorotse, gusa kugeza ubu ngubu muri aya masaha y'umugoroba kuri wa mbere mu bice bimwe na bimwe bya Goma biracyumvikanamo amasasu cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande kandi Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu harabaye imyigaragambyo yamagana ifatwa rya Goma, ndetse kandi iyi myiyerekano yarabereye ni Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ntacyo minisitiri w'ubutabera yari yotangaza ku bigendanye n'ibara ryabaye, aho imfungwa nyinshi zobashije
kuba zotoroka. Bwana Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, asanzwe agaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no guhonyora agateka kazina muntu, akaba yakomeje kugenda agaragaza ndetse akaba atagize icyo avuga ku bigendanye n'abanyagihugu ndetse n'abamaze kugenda batoroka ingereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu andi makuru akomeje kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera muri no mwanya, inama yagombaga kuzaba ku munsi w'ejo, inama ikomeye cyane yahamagajwe n'umuyobozi cyangwa se urongoye Afrika y'Iburasirazuba Dr. William Ruto Samuel arongoye igihugu ca Kenya, akaba yari yatumije inama ikomeye cyane yagombaga guhuriramo Perezida Kagame arongoye igihugu cibanyi cy'u Rwanda